Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku munsi wanzirizo wa Noheli. Aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 24 z'ukwa 12. Umuryango utererwa inkunga na Loni watanze impuruza ko inzara ikomeje gukwira muri Sudani mu gihe hagereranywa ko abantu miliyoni 25 bakeneye ibiryo ku buryo bwihutirwa. Indi myigaragambyo yongeye kubura mu murwa mukuru Maputo wa Zambia umunsi umwe nyuma y'urukiko ruta izindi rwemeje ibyavuye mu matora ya perezida yateye impagarara mu kwezi kwa 10 ngo harimo n'ubusahuzi muri imyigaragambyo. Ijoro ryose ngo barayibasahura amaduka, basahuye amaduka y'Abanyarwanda arenga 50, n'abandi bafite ubwoba bigishije abashuti banjye bamwe barambwira bati natwe hacu ku manywa bayateye, polisi irabihosha. Mu Burundi inteko ishinga amategeko yahinduye itegeko rigenga ingengo y'imari ya leta ikoresha muri uyu mwaka wa 2024 ushyirwa 2025 kubera igihombo. Hari ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Sudan aho umuryango uterwa inkunga na Loni watanze impuruza ko inzara ikomeje gukwira mu gihugu. Uduce dutanu turugarijwe mu karere ka Darfur no muri leta ya Kordofani y'Epfo. Utundi duce dutanu twitezwe kugerwaho n'ibi bibazo mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha kubera intambara y'umwiryane ikomeje guca ibintu no kubura uburyo bwo gutanga imfashanyo ku bayikeneye. Cyegeranyo gishya kigereranya ko abantu miliyoni 26 bakeneye ibiryo mu buryo bwihutirwa. Inkuru ya Richard Kago muragezweho na Jean-Claude Mwambutsa. Uduce twazahaye cyane turimo inkambi z'abahungiye imbere mu gihugu mu gace ka El Fasha mu majyaruguru ya Darfur ndetse n'izindi ntara ebyiri muri leta ya Kordofan y'Amajyepfo. Akanama gashinzwe gukurikiranira hafi ibibazo by'inzara ngo katahuye n'utundi duce 17 twugarijwe bikomeye n'inzara. Ku ikubitiro ikibazo cy'inzara ikomeye cyemejwe mu kwezi kwa 8 mu nkambi ya Zamzam. Abategetsi ba Sudani bakabatunga agatoki abarwanyi b'umutwe wa Rapid Support Forces ko aribo babuze imfashanyo gutambuka, cyakora uyu mutwe wo ukabihakana. Guverinoma nayo yarezwe kubangamira imikorere y'aka kanama kagenzura iby'inzara. Aka kanama kakaba karafashaga kwerekeza inkunga aho ikenewe cyane kurusha ahandi. Kuri ubu aka kanama kahagaritse ibikorwa byako by'ubugenzuzi. Imiryango ifasha ikavuga ko ibi bizakoma mu nkokora ingufu zakoreshwaga mu gufasha za miliyoni zugarijwe n'inzara. Ubutegetsi bushya muri Syria buravuga ko Ahmed al-Shara yageze ku masezerano n'izindi nyeshyamba bari bahanganye yo gusesa imitwe yose igahurizwa muri Minisiteri y'Umutekano. Minisitiri w'Intebe Mohamed al-Bashir yavuze ko minisiteri izavugururwa igashyirwamo abahoze ari abasirikare n'abarwanyi. Mu cyumweru gishize abategetsi ba Kisilamu bashyizeho minisitiri mushya w'umutekano Mishraf Abu Hasra, umutegetsi ku rwego rwo hejuru mu mutwe wa HTS wayoboye intambara yahiritse Assad ku butegetsi. Tujye mu karere k'ibiyaga bigari. Inama nshingamateka yahinduye kuri uyu wa kabiri itegeko rigenga amafaranga leta irimo gukoresha muri uyu mwaka wa 2024 ushyira wa 2025. Iri tegeko rishya rigabanya amafaranga yari yarateganyijwe gukoreshwa. Ni nyuma y'uko bitahuriwe ko kugeza mu kwezi kwa 7 k'umwaka utaha igihombo kizaba kigera kirenga miliyari 500 z'amarundi. Mu kiringo cy'amezi 4 ashize ikigo cya leta gishinzwe imisoro n'amahoro OBR mu mpine cyemeje ko cyagize igihombo mu kirundi kizwi nk'igihengeri kirenga miliyari 110 z'amafaranga y'u Burundi. Inkuru ya Judas Yundi Mpundu.
duca dusanga igihengeri ari miliyaridi 521. aha n'igihe umushikiranganji w'ikigega ca leta Nestor Ntahontuye yariko arasigurira abashingamateka imvo nyamukuru zatumye hafatwa ingingo yo guhindura itegeko ry'amafaranga leta iriko irakoresha muri uwo mwaka wa 2024 ushiri wa 2025. Imwe mu mvo zatumye haba igihengeri nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganji nuko hari abadandaza badatanga amakori uko vyategerezwa. Amafaranga baheraniye leta agera kuri miliyaridi 300. Ibi vyateye umutima uhagaze bamwe mu bashingamateka. Umwe muri bo ni Pascal Gikeke. Nagomba rero mbaze nyakubahwa mushikiranganji, aya mafaranga uburyo atashoboye kwinjira mu giga ca leta, mbega vyoba ari bidandazwa vyinjiye mu gihugu ntivyari amakori, vyoba vyinjiye biciye he, ku mpamvu izihe, ku nguvu izihe? Umushikiranganji Nestor Ntahontuye yatanze inyishu. Aya mahera nk'uko mubizi, OBR ariyo leta irarindira yuko abatanga amakori bonyene baza kugira declaration bakazana amakori yabo. Hariho rero abusanga biyobagiza canke bakaza bagatanga ibiharuro mugabo ntibace baja kuyashira kuri konti, ukaca usanga rero yabaye menshi. Nk'uko umushikiranganji yabisiguye, kugira igihengeri ca miliyaridi zirenga 500 gishobore kuzibirwa, mu vyo leta itegekanya harimo gusaba ingurane mu badandaza batandukanye mu mabanki y'ubudandaji no mu ibanki nkuru y'igihugu. Ibi vyatumye bamwe mu bashingamateka bagira amakenga. Ku bwabo hari hakwiye ingingo zongereza ibikorwa vy'ubutunzi bikarwiza n'amakori hamwe n'amatagisi. Abashingamateka Olivier Suguru na Kome Manirakiza. None ko mbona iyi deficit ibaye financé par les bons trésors cane no kuvuga yuko les banques commerciales baza kufinansa l'activité économique bazofinansa le budget, ngaca nibaza ni none ubwo bazoronka uburyo bwo gufinansa le budget bonge baronka uburyo bwo gufinansa le secteur privé kugira ngo iyo activité économique yo kugumata. Amakenga ya kabiri, none nimwarukura financement des amendes de la banque centrale ntibizokira inflation. Jiwe nagomba kubanza kubaza nyakubahwa mushaka mu vuga kijanye n'ingene abantu babuza gutanga ikori bogwira. Nonga umushikiranganji yishuye. Nivyo aya mabondi trésor et obligation de trésor abavuye mu bagwizatunga rero ibi vyama bihari gusa no kuraba yuko bitaba vyinshi, nico kimwe n'aya ma avance muri BRB uko rero umwimbu uzobandanya ugwira, ibi bizobaza birabandanya bigabanuka. Mu ndwi zitatu ziheze ikigo BR kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi catangaje ko muri aya mezi anaheze cagize igihengeri ca miliyaridi zirenga 110. Ibi vyatumye umukuru w'igihugu abogoza uwaramutse ico kigo, mu nyuma n'umushikiranganji w'ikigega ca leta aramukurikira. Giridas Yihundi Impundu i Bujumbura. Irani yakuyeho ihagarika ry'urubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp rukunzwe cyane. Ibiro ntaramakuru bya leta byavuze ko akanama katoye ku buryo butomoye gakuraho ibihano byari byashyizweho kuri WhatsApp na Google Play mu myaka irenga 2 ishize. Uburyo bw'ikoranabuhanga rihanitse ryemerera abagenewe ubutumwa kuri WhatsApp kuba ari bo bonyine babusoma bwatumye abategetsi bagorwa no kugenzura ibiganiro by'abakoresha WhatsApp, bityo inanirwa kubahiriza amategeko akarishya agenga internet muri Iran. Kujya kuri WhatsApp muri Iran byari bisanzwe bikwereka ubutumwa budatuma uyibona. BBC Gahuza Miryango tugeze ku isa 10:38 muri studio za BBC London. Mu Rwanda no mu Burundi ni saa 12:38. Turakomeza mukuru yacu mu kanya gato cyane nyuma y'akaruhuko. Donald Trump witegura kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko akimara kurahizwa azategeka Minisiteri y'Ubucamanza gushyira mu bikorwa igihano cy'urupfu ku buryo bushimitse. Amagambo ye ayavuze umunsi umwe nyuma y'uko Perezida Biden akuriyeho igihano cy'urupfu ku bafungwa 37 kuri 40 bafunzwe ku rwego rwa guverinoma bari bategerejwe kunyongwa. Ariko Biden yavuze ko yakurikije umutimanama we. Trump we avuga ko icyemezo cya Biden cyababaje abavandimwe babakorewe ibyaha. Mu gihe cy'ubutegetsi bwa Trump ibihano byo kunyonga abafungwa byaragarutse nyuma y'imyaka igera kuri 20 byari bimaze bidashyirwa mu bikorwa.
indi myigaragambyo yongeye kubura mu murwa mukuru Maputo wa Zambia umunsi umwe nyuma y'uko urukiko ruruta izindi rwemeje ibyavuye mu matora ya perezida yateye impagarara mu kwezi kwa 10. Abigaragambya bari kugenda mu nkengero z'uduce twegereye umujyi baririmba indirimbo zishyigikiye uruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni mu gihe mu mujyi rwagati ho nta bantu benshi basa nk'abari bahari kubera ko ubucuruzi bwafunze hatinywa ibikorwa by'ubusahuzi. Perezida watowe Daniel Chapo yasabye ko haba ibiganiro byo gukemura ubwumvikane buke n'abahanganye nawe, anasezeranya gushyiraho demokarasi ihuriweho. Twashatse kumenya uko ibintu bimeze tuvugana n'umunyarwanda uri Maputo, ariko ku mpamvu z'umutekano we ntiyifuje ko dutangaza amazina ye kuri radio. Avuga ko ibikorwa by'imyigaragambyo byatangiye ejo hashize urukiko rukimara kwemeza amajwi. Abaturage bahise birara mu mihanda, ariko ntabwo biraye mu mihanda n'ubundi mbere y'uko amatora atangazwa bari bagiye mu muhanda, ahubwo polisi zirabazigira ahegera cyane cyane mu nzira zijya mu mujyi hafi y'amakaritsiye arimo inzego z'ubuyobozi. Ubwo rero bamaze kubitangaza nko mu masaa 11 bahise batangira gutwika amapine. Ijoro ryose ngo barabasahura amaduka, basahuye amaduka y'Abanyarwanda arenga 50, n'abandi bafite ubwoba bigishije abashuti banjye bamwe barambwira bati natwe hacu ku manywa bayateye, polisi irabihosha. Ubu nanjye tuvugana gutya nagiye gufasha mugenzi wanjye kugira ngo arebe igifata cy'ibintu mu iduka rye nawe abikuramo, arebe ibyo kubibika ku munyagihugu w'inshuti ye. Kuri ntabwo abantu bose bari hano banga abanyamahanga, ni ibintu biri gukorwa n'insoresore ku buryo urebye tubona igisirikare na polisi babishatse bahagarika iyo mvururu, kuko ubona nk'igisirikare nta mbaraga gishyiramo mu guhagarika ibintu. Uravuze uti igipolisi n'abasirikare babishatse bashyizemo imbaraga babihagarika, ni ukuvuga ngo abaraza bagasahura bakamena ayo maduka inzego z'umutekano zibarebera? Abo bagerageje kubahagarika aho bagiye batera, abapolisi bahatabaraga, ariko noneho ni kuvuga ngo nk'ibyabaye nijoro ntabwo twabibonye. Nta n'ubu ku manywa insoresore zigenda zimena amabuye mu muhanda zigafunga imihanda. Ni ukuvuga ngo ku muhanda habaye hari abapolisi 10 cyangwa 5, nimba se bashobora guhangana n'abasore b'insoresore b'ibiraha muri cyangwa icyarimwe. Kuvuga ngo rero ikintu ubona cyari gikwiye inzego z'igisirikare zakwiye guhagarika ibintu bifatanyije na polisi nyine, kuko ababikora barabazi. Mu by'ukuri polisi ntabwo ifite imbaraga zo guhagarika ibintu keretse igifatanyije n'igisirikare. Mu kanya wari uvuze uti amaduka agera kuri 50 y'Abanyarwanda yibasiwe, ni ukuvuga baribasira amaduka y'Abanyarwanda gusa cyangwa ni amaduka muri rusange, ariko muri ayo yibasiwe bakaba harimo n'ay'Abanyarwanda? N'abandi muri rusange barayibasira, ariko abanyagihugu bacuruza n'ibyo Abanyarwanda bacuruza ni bake. Ntabwo mbere bashoboye kugera mu bindi bice ngo ndebe amaduka y'Abanyagihugu basahuwe, ariko mu gace narindi mo gufasha mugenzi wanjye amaduka y'Abanyagihugu bahari babonye nabiri kandi ari gucuruza. Ariko amadepo y'Abahinde, ubu hari depo y'Abahinde icuruza imiceri n'ibiranguza imiceri myinshi muri kino gihugu bayisahuye barayeza. Abanyarwanda uravuze uti ntabwo bakunze gucuruza nk'ibyo abandi bacuruza, bakunze gucuruza ibiki aho ngaho i Maputo? Abanyarwanda bibanda cyane mu bintu bizana n'ibyo kunywa, ibyo akenshi bashyizemo amaboko. Ubwo rero ni ukuvuga ngo kubera ko bagenda bubaka amaduka nka kumwe k'iwacu mu makaritsiye, ntabwo mbere bashoboye kugera mu bindi bice ngo ndebe amaduka y'Abanyagihugu basahuwe, ariko mu gace narindi mo gufasha mugenzi wanjye amaduka y'Abanyagihugu bahari babonye nabiri kandi ari gucuruza. Ariko amadepo y'Abahinde, ubu hari depo y'Abahinde icuruza imiceri n'ibiranguza imiceri myinshi muri kino gihugu bayisahuye barayeza. Abanyarwanda uravuze uti ntabwo bakunze gucuruza nk'ibyo abandi bacuruza, bakunze gucuruza ibiki aho ngaho i Maputo? Abanyarwanda bibanda cyane mu bintu bizana n'ibyo kunywa, ibyo akenshi bashyizemo amaboko. Ubwo rero ni ukuvuga ngo kubera ko bagenda bubaka amaduka nka kumwe k'iwacu mu makaritsiye, abo bantu rero bo bari gukora ibyo by'ibigemo n'ubundi n'abantu baba batuye mu makaritsiye, biroroshye ko babikora. Ariko n'ubu ngubu aho turi gupakira kubwira bya mushiki wanjye, harimo abanyagihugu bari kudufasha barenga 10 kubipakira no kubitwara nta kibazo kiri. Nk'ubu ngubu aho muri aho ngaho i Maputo n'abandi banyamahanga muvugana, muriyumva mufite umutekano usesuye ukurikije n'ibyo bikorwa bihabera, cyangwa nk'uko bivuga ntabwo biri ku baturage bose? Ntakatiye n'uyemo njyewe nta kibazo na kimwe gihari. Ntawe uratwemberanya, ntawe uratuziza ko turi abanyamahanga. Icyo bari gukora ni amaduka gusa bari kugenda basahura. Nta n'amakuru y'Umunyarwanda nayo numva bishe cyangwa bagize ikibazo.
urukiko rwo mu Buholandi rwagatiye abagabo batanu ku ruhare bagize mu rugomo rwadutse mbere na nyuma y'umukino w'umupira w'amaguru wahuje Maccabi Tel Aviv na Ajax ya Amsterdam mu kwezi gushize. Igihano bahawe kiri hagati y'amezi 6 muri gereza no gukora imirimo nsimburagifungo. Urugomo rwasembuwe n'abafana bamwe ba Tel Aviv ba Maccabi baririmbaga indirimbo zamagana Abarabu banatwika n'idarapo icyangwa se ibendera rya Palestine. Umwanya w'Ikinamico Urunana.